Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Nta numwe atazi yuko leta y'u Burundi atadini na rimwe yegamiye. Kuva umugambwe CNDD-FDD ushitse ku butegetsi, icuko leta atadini na rimwe yegamiye bisa n'ibiriko birahonyangwa. Ikibazo umuntu yo kwibaza, nimba umukuru w'igihugu atumira abarundi bose n'abanyamahanga mu makoraniro nk'ayo yo gusengera Uburundi, ntivyoba biteye kubiri n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi? Inyishu ni muri kino kiganiro Kw'isoko. Beni Akserakana nije ngiranda kibashikirize kaze. Haraheze imyaka irenga 10 bisa n'ivyabaye umuco mu Burundi. Muri ayo masengesho umuryango w'umukuru w'igihugu uvuga ko arayo gushimira Imana, abagize leta bose, abarongoye intara, abaserukira abandi mu nzego z'igisirikare n'igipolisi baba batumiwe muri ivyo bikorane. Bamwe muri bo bakavuga ko bavyitaba ku gitsure. Tubibaze Emile Nibasumba. Abanyepolitike, indongozi z'amashirahamwe yigenga, abakozi bo mu bisata bitandukanye vy'ubuzima bw'igihugu, eka abarundi batari bake usanga basidukanye n'iyonka mu bikorane bitunganywa n'umukuru w'igihugu. Ikomini gikorane kibereyemwo hoho, ibindi bikorwa nka vyose birahagarara. Bamwe mu barundi bakaba baja muri ivyo bikorane ku gahato, abandi bakajayo ku gitsure. Uwo mukozi wa leta avuga ko usivye bakubwiye bikugira ko ingaruka mbi. Mu bikorane bikunda gutegurwa cyane n'umugambi w'uko ubutegetsi canke bikorane ngo vyateguwe n'umukuru w'igihugu, hari abantu usanga duse nk'amabanga mu gihugu batiza gutora ku nguvu, utagiyeyo biragira inkurikizi mu kazi, bakaguhindura ikibanza. Nk'abantu b'abashefu bose bakaza bati mbe nakayaje canke uriya ntiyaje, igero wihenze ugasiba, biragira ingaruka mbi mu kazi ka misi yose kawe, canke ugasanga baraguhinduye n'ibisanzwe ukora. Uwo munyagihugu wewe avuga ko aheruka kwitaba igikorane c'amasengesho mu ntara ya Gitega, avuga ko bituma bamwe bamwe barenga amabwirizwa y'amadini barimwo. Nk'ivyo bikorane numenya ko ari ivy'abakristo, numenya ko ari ivy'abayisilamu, numenya ko ari ivy'abakatolika, abaporoti canke umuntu apfa kugendayo ugasanga hari n'abamwe bamusanga muri ko marenga ku ngingo zijanye n'ukwemera k'umwe n'undi. Bamwe mu banyagihugu bavuga ko bababazwa no kubona abajeje intwaro bamwe bamwe ku mitumba hamwe n'imbonerakure babatoza amahera yo guterera iyo himirije ivyo bikorane bitunganywa n'umukuru w'igihugu. Muri ivyo bikorane vy'amasengesho, igihe cose umukuru w'igihugu araronka akaryo ko kwigisha nk'umuvugabutumwa. Ku bwa Didasi Kiganahe, umuhinga mu bijanye n'ibwirizwa shingiro, akaba yarabaye n'umushikiranganje w'ubutungane, umuntu yihweje uko ivyo bikorane bitunganywa, umuntu yo kwibaza ko uburenganzira busaba leta kutegamira idini na rimwe butoba buriko burahonyangwa. Ingingo ya mbere y'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi iremeza yuko leta y'u Burundi atadini na rimwe yegamira. Amadini yose aringaniye imbere y'amategeko, kandi ko yemera ko umurundi wese ashobora kuja mu idini ashaka, kandi amategeko akamukingira. Atadini na rimwe ryemerewe kwinjira mu nzego za leta kubera ari idini ryemera ibi canke ibindi. Naho ibwirizwa shingiro ryanditswe gutyo, twarabonye yuko muri iyi myaka CNDD-FDD imaze ku butegetsi, abategetsi barongoye igihugu baguma bategura ibikorane uko umwaka ushize. Ibikorane bizamwo abategetsi nka bose barongoye igihugu n'abakuru b'amadini n'abaserukira ibihugu vyabo, ku buryo umuntu ashobora kwibaza ati mbega y'amabwirizwa avuga yuko leta atadini itegerezwa kwegamira yoba cubahirijwe? Ukutegamira idini na rimwe ni bimwe mu ngingo nyamukuru yerekana amareta yubahiriza intwaro rusangi harimwo n'u Burundi. Mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Iwacu muri kahise, Musenyeri Evariste Ngoyagoye akirongoye diocese ya Bujumbura yari yarahanuye leta kutitaho canke gushigikira idini ryari ryo ryose. Akibutsa ko amadini yose hariho abasanzwe bafitiye uburenganzira gutanga ubutumwa bw'Imana muri ayo makoraniro yo gusenga.
nk'uko muvyumvise kutegamira idini na rimwe bisabwa n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi abatari bake barabona ko biriko birahonyangwa mu gihe n'umukuru w'igihugu wese mu kurahira yinjira mu mabanga yiwe arahira kubahiriza ibwirizwa shingiro n'ayandi mategeko y'igihugu. Ni na hano ikigabane ku isoko giciye kigarukira. Beniac Serakana nariko ndakibashikiriza naho ubutaha. Cari ikiganiro ku isoko.